kano kanya nariko naganira na bamwe mu basanzwe begereye Saidi Brazza no mutama yarameze nabi kandi tugaruke ashika hano hari ukuntu n'abakeneye kugira icyo bamufashisha bavuga tubanze tugukoresha tugaruke n'ubuvuzi canke ivuriro yari yituye ni naco gitanda kiro kiragukaho cyane bavuga kwa Moyize ngozi ntaho nzi ni kwibarabara amwe mu makomantere yagarutse saga yarakuvuga ati none aha haraho kugwarira umuregent nka Saidi Brazza kuko ya gitanda kitanagira naho bashira umusegetera kitanagira n'umusego igitanda wingi udashobora kuronka naho wicara kugira ngo usuhuze ugwaye igitanda umurwaje adashobora kuronka aharyama niho Saidi Brazza yakagombye kugwari aho rega cangaruka fotikatifatwa hanyuma katitsirikira kumwangurukana kibazo kica kigaruka bwana Claude ni cyuko nimba yagiye hajya twabonye nibwo buryo yarafise bika nta yaronse yo kugira ngo aze kujana mu mwaka kosi ya 50,000 kosi ya 100,000 ati aho ngenda kwivuriza na hantu biza gukunda ko shobora gutanga 10,000 gukunda cyangwa 20,000 kwamba Sound of Happiness Radio Station number 1. Yes niko niba vyoroshe na cyane gukorera Gana Claude Saga mu ndirimbo zitandukanye zo mwamazi iminsi muganira canke mukorana ibiganiro bitari bike hanyuma abukeye ukaza wumva ngo yarawe akuwe mwisi y'umunezero ndetse n'umubabaro ni Saidi Brazza beshi musanzwe muzi yaramaze imyaka myinshi cyane mu muziki w'u Burundi yahuye na challenges zitandukanye hamwe n'ivyo ni Saidi Brazza aheruka gutahuka aho yanaciyashira indirimbo hanze yise hunguka kumwe n'uno mugabo bita Hatari Pro kuva mu gisagara ca Ngozi ko bwana Claude Saga ino nkuru yari inkuru y'incamugongo ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi yari inkuru y'incamugongo kuri abacange bari bamaze iminsi bagendana nawe ubona ko yashitse hano mu gisagara cya Bujumbura mugabo bavuga ati uko bigenda kose reka nongere nerekeze mu gisagara cya Ngozi mugani na Saidi Brazza kandi yaramaze imyaka itari mike ari ngaho i Kigali mu Rwanda aho yerukira ngaho mugani atubwiye ati naragiye mbura na challenge zitandukanye aho yanasizwe mu igororero ndavuga Indera umuntu mbere kugira ngo neza na neza ibibazo yarasanzwe afise bigabanuke ko ari umuntu akunda dread cyane mugabo ico gihe yamowe gipara nyuma araja mu mwambaro w'abasanzwe bari Indera kuko na Saidi Brazza atubwiye ati je ndi mu artiste wa karere ntabwo ndi mu artiste w'u Burundi w'u Rwanda wa Uganda ndetse nandi kuko abavyeyi banje umwe asanzwe ari umunyarwanda undi asanzwe ari umugande ati bwana navukiye mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Ngozi ariko ubona ko kuri no genekerezo rya 2024 ukwezi kwa gatatu ya minojoro ryakeye 2023 yari inkurumbi mu muziki w'u Burundi inkurumbi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda inkurumbi muri rusangi mu karere bwana Claude na cyane ko ari Saidi Brazza umuzo wiwe hari haheze imyaka atari karagaragara nkuko Edisa yejeje kubibashikiriza atari karagaragara mu muziki w'u Burundi ariko roturu yiwe cyangwa igaruka ryo yerekana ko ari zindi nguvu zije kwiyongera kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore kuja acanye kuronka ubundi bwanditsi ndetse n'ubundi buhinyanyuzi ku rundi rwego ni Saidi Brazza kare mu gitondo namye nganira numwe mu bashoboye
guhindura ikibanza bivuye nuko abonye umuzo wa SAIDI BRAZZA mu gisagara ca Ngozi. Numwe mu bantu bakunda gutumira abaririmbyi asanzwe afise bare yitwa Tapiver, ubonawe numwe yitwa Mbanza, yarahinduye akabari maze ako karahaguma aja kwagura kugira ngo akorere no kuri piscine. Ariko guhindura ivyo bibanza vyose canke kwagura, yavuga ati nabonye ishusho ryande rya SAIDI BRAZZA maze mbona ko abanyengozi abarundi bagiye kuryoherwa biciye mwuwo mugabo mwiyo nararibonye y'ibihugu vyo bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikibazo kigaruka imbere ko tuba twumviriza gato ibintu byashikirije mu kiganiro duheruka gukorana hano muri Partage Classic FM, okay. Kiganiro Classic Vibes. Eske SAIDI BRAZZA agitahuka yakiriwe gute mu Burundi? Bumwe mu bantu baririmbye indirimbo zihoraho, ariko hanini yanaririmbye indirimbo yise burikukiye, indirimbo nofata ko buri wa mbere zo kwezi kwindwi buri ku mwaka utashe. Ni indirimbo igaruka cyane ku masamirizi, ni indirimbo zo mu bibanza by'iteka, ni indirimbo igaruka ko cyane ndetse naronke n'agashimwe agahawe n'umuhisi nyene cyane mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ariko ndi kwibaza SAIDI BRAZZA igihe yatangaza ko ahungutse yakiriwe gute? Eske ubushikiranganje mu byo bugezwe harimo imico kama baba baramuhaye umubonano ahande ya Amicale de Mission du Burundi cyangwa Coopérative de Mission du Burundi, kino gihe bari babanye gute na SAIDI BRAZZA kuko mfisa makuru yuko uno mugabo atarabayeho neza? Ya nivyo nagira mvuge ni SAIDI BRAZZA umwe wese muri analyse yiwabona ko atakiriwe mwako gaciro yatekerezwa guhabwa bivanye n'ibikorwa yagiye arerekana, na cyane cyane ko bimwe mu ishingano canke mu butumwa SAIDI BRAZZA yerekana nuko indirimbo yandika wasanga na cyane cyane zishingiye ku gateka ka buri muntu, ndavuga abana, abakenyezi, ndetse byose bigashingira ku iterambere ry'igihugu n'abagendana, byose bigashingira ku iterambere, guharanira iterambere ry'igihugu. Ariko tugiye turaraba bagiye baramwakira, harimo abadandaza, harimo abakora mu gisata nawe yararimwo, ariko urabona ko uwakiriye wese SAIDI BRAZZA ntiyamwakiriye kubera ari mu ruganda rw'umuziki w'u Burundi, ahubwo yamwakiriye kubera amuzi kandi avuga ati wararirimbye bishimitse, ntiwarukwiye gufatwa, ntiwarukwiye kwakirwa uko. Ni SAIDI BRAZZA twovuga ko mu bindi bihugu ahubwo yarakwiye kugira iki, guhabwa ikintu cy'iteka cyo giye kiraranga uno mugabo umuririmbyi twovuga ko w'indirimbo zizamaho zizokwamaze, kuko tuvuze indirimbo burikukiye ntizigera iva mu mitima y'abarundi. Ahagerukiraga bimwe mu bibazo yishuye bwana Claude Saga, ati ko washitse hano umaze guhabwa umubonano nande avuze ati ndiko ndasaba umubonano kugira ngo ndabe ko nohabwa neza na neza umubonano mu neza na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Avuga ati no mu byo no musaba je nta birebire, nzoba nkeneye ivyuma kugira ngo nshigikire abana baje inyuma yanje, kandi gino gihe ndabona ko bihenze ivyo gukora umuziki. Aravuga ati kandi nivyo harabanyakiriye neza n'abandi ubona umengo ntibariko barandabagiza, sivyo barimo kugira taragarutse mu muziki aje neza. Sinze karwanyandikiye ambwira ati yamara no mugabo kuntu yari yaje yakigwa wamengo ntaho yagiye. Erega nico navuze ati hari indirimbo, hari abanditsi bandika bikaza vyubaka ibihe na cyane cyane vy'uwo wese arimo. Ko ni SAIDI BRAZZA hambavu yo kuzana indirimbo zikaza ziranga abarundi, zikaza ziniyandika mu mitima ya benshi n'akarere. Sinzo wavuze ngo gituma ngo turirimba indirimbo ntizijabuke ngo nuko turirimba ikirundi. Ninde yababeshi nacenda mwishura ati no mu bibiri ugezeye ubu Bruxelles kirundi kiriyo, kirundi kirahari. Rero ni SAIDI BRAZZA roturu y'igaruka giwe yazanye indirimbo iri mu butumwa buvanye n'ibihe turimwo, kandi bivanye nuko hariho abakeneye kugaruka mu gihugu cy'ubundi kubera ko bari baranasanzwe barahunze. Azana indirimbo yitahunguka, umwe wese yabo wahunze n'utahunze bumvise iyo ndirimbo urumva ati ubu niwe muririmbyi. Uranzi ikintu nashatse bana Claude Saga afatiye ku rizino nararibonye zimaze imisi zikugwa Imana izikunda gusumba kuki bapfa baki. Ikibazo kigaruke mu mitima y'abarundi ndetse n'abarwiza tunga n'abakuze bakunda imiziki canke umuziki w'u Burundi muri rusange, kuki bapfa baki. Christophe Matata yo bija hose hano mu Burundi hari ahantu kino gihe utosanga ikimenyetso ciwe.
burya ari barabara rimwitirira haruhande yibarabara uza no gusanga ndetse n'abana biwe canke nimba bari hano canke bariko baratwumviriza batabayeho mu buzima bakagombye kubamwo tujabuka canco amisi urazi ko havuzwe byinshi ubuherutse nari nagize ibakwe nja mu batumigwa imyaka bariko baribwa yari ngake neza neza hano mu gisagara ca Bujumbura ko abana biwe bageze kuri stage bakoreye amosozi cyaje nari higere no mu muryango wa mu gisagara ca Ngozi bana documentaire yakozwe na Keza Neta ifajwemo na Christian Savio urabona ko kabisa inzu umuvyeyi amuvyara yari kumuhenukirako ari umuntu yakuze neza neza twumviriza ahanyuma akaba yarafashe runini mu muziki w'u Burundi tugaruke kandi kuri uno member yatwara Amical des Musiciens du Burundi numwe ari muri zino generation ndavuga ku bijanye n'ama orchestre atandukanye yagiye aracamwugeraho atwara cyangwa aja ku burongozi bwa Amical kuko hari byinshi bakoreye igihugu na cyane cyane biciye mu muziki tugarutse gato tuza gusanga Ngabore yose mu artiste ba kera ari wahagaze neza bivanye n'amabanga afise mu gihugu kandi yarondeye n'abaye no hanze igihe gitari gito cyane bigarukana kandi kuno mutama yaramaze imisa ngaha atubwira ati nta ni kinga mfise bakicone bukuru Gerard atubwira ati nakoreye byinshi igihugu natanguje ama orchestre menshi harayaciye kuri radio na televiziyo y'igihugu n'ubu indirimbo ziracyacako hari n'abandi bakunze umuziki kubera twebwe twawuvanye kure mugabo kino gihe ndacyatambuka n'amaguru ngaho mwibarabara nta nikinga mfise aho guza no gusanga naho kuryama canke n'akarasyo ari kibazo hajyanye umunsi se harareje abantu nk'aba ku bantu batahura icyo umuziki uvuze bakagombye kuba bafise ahantu bahurira barahawe iteka n'ijambo ndetse bakaba banafise n'ukuntu babeshejweho bwana Claude Saga n'ababijeye icyo kintu kizanye bwana Ediso ni ikintu kiza kugaruka mu nzitizi zose ziriko ziratuma uruganda rw'umuziki w'u Burundi rudashobora gutunga uwo muhinga nyene guhera hasi kugeza hejuru abana n'abari hala tete bino vy'umuziki bariko bakuriki byose bigaruka eske baribuka barabaza no gukiriye mu ijambo aba batamuko babayeho erega si encadrement des enfants yabano bantu bariko baraguka kino gihe upcoming abitwa barashusha ukamenya ati eske bano nimba bari muri uno muziki nimba bafise aho bariko baraja ibande babitangiye imbere byose bigaruka kuri cyakintu haro ijambo uno muririmbyi Bifesondofro yavuze imbere y'umukuru yanyecubahira umukuru w'igihugu benshi baritawe ariko je ndafise uko naritahuye kuko nyimbwa utibuka itsitso ry'umuziki utabona ndi mbe nibande batanguye ubuzima babayemwo nubuhe abasigaye bariko barabaho gute vyogenda gute kugira ngo abazokurikira ntibabandanye mu buzima ico kintu gisaba umuntu yiyumvira pase y'umuziki w'u Burundi akiyumvira kahise kakera n'akavuba maze akabona agatapa n'igitabo cyakazoza k'umuziki w'u Burundi ribuka Baki John avuga ko basubiyemo indirimbo yiwe yavuze ngo bayisubiyemo kwera bari bazi ko yagize gute yapfuye byumvikana ko kino gihe abatama barajaho bagakena abatama barajaho bakabura uko babayeho bikanka bakazimira bakabura abantu ntibanabaza ati uno mu artiste ari aracyabaho kino gihe twatugiye tuvuga ati je narinzi ko wapfuye uracyariho urumva icyo kintu Claude Saga ako kantu sinzi kukumva aho ndakumva erega ndakumva erega bisigura ko mu Burundi canke mu mashira hamwe mu vyajejwe ari mu muziki nta archive ahari nta n'uyagenzura indwara dufise ikintu cyo kujana n'ibigezweho ukibagirwa cyangwa ugashira ku ruhande abatumye ivyo tugezeho bishoboka voilà kano kanya nariko naganira na bamwe mu basanzwe begereye Saidi Brazza no mutama yarameze nabi kandi tugaruke ashika hano hari ukuntu n'abakeneye kugira icyo bamufashisha bavuga tubanze tugukoresha tugaruke n'ubuvuzi canke ivuriro yari yituye ni naco gitanda kiro kiragukaho cyane bavuga kwa Moyize ngozi ntaho nzi ni kwibarabara amwe mu makomantere yagarutse Saga yarakuvuga ati none aha haraho kugwarira umuregent nka Saidi Brazza kuko ya gitanda kitanagira naho bashira umusegetera kitanagira n'umusego igitanda wingi udashobora kuronka naho wicara kugira ngo usuhuze ugwaye
igitanda umurwaje adashobora kuronga aharyama niho Saidi Brazza yakagombye kugwarira aho rero gacangaruka fotikati fatwa hanyuma katitsirikira kumwangurukana branche amicale de musiciens du Burundi Ngozi ubuyobozi bw'intara kama ni adele hajya nindege ni adele nyene adele ni watwara amicale de musiciens du Burundi numishikira niwe yama hafu no mugabo no mutama Saidi Brazza eske amicale de musiciens du Burundi turavye ni nawe ariko arakurikirana no musaza kuva mu bugwayi yaramwami hafi ko n'abagenzi ba kera uno adele eske canibaza komine Ngozi yarasanzwe ari ngo imuzi intara ya Ngozi bose abayobozi babangaho amakampuni ahari amasosiyete ahari ugacubona n'igihagararo c'ivuriro yaragwariyemwo eske urahazi kwa Moyize ndahazi ameze gute ya nivuriro mbwira ngo ameze kujya wahabonye nivuriro twovuga ko beshi n'abandi barizi na cyane cyane mu bintu ntihenze amenyo ariko barahitura nka prive banyarutsa mu kwakira abantu ariko uravye igihagararo caho nubu akajambo legend niko kariko karaza gasirikira muri iki gihe bavuga legend Saidi Brazza nk'umurije nka Saidi Brazza intara yose yari imuzi kandi kabimuzi intara nekashingire ku ntara ya Ngozi yarasanzwe asanzwe ari bavuga ati nimvukira nitsitso n'ama evenement makuru twohamagara Saidi Brazza cangaruka president wa Amicale de musiciens ngahe Ngozi amustaneri buramatari bose bamugisagara kimwe kuki ibi biba none hajye kwa Moyize no hambere Ngozi mu bitaro ya none kwereka mujanye ahantu bavurira amenyo ya bose barabakira ariko n'ivuro ryamenyekanye ya ivuro ryamenyekanye cyane kumenya ikibazo kica kigaruka bwana Claude ni cyuko nimba yagiye hajya twabonye nibwo buryo yarafise nibwo buryo yarafise kuko yaronse yo kugira ngo aze kujana mu mwaka kosi wa 50,000 kosi wa 100,000 ati aho ngenda kwivuriza ahantu biza gukunda ko shobora gutanga 10,000 gukunda cyangwa 20,000 kwamba vuhiryo hari amavura afise ivyuma bikwiye bari kugira tireka tugiye gute bamukorera ibipimo ibi turiko tubigarukana mu mbere kugira ngo urabona ko tumaze bitwakira n'abatama hano bazavuga ati tumeze nabi turakubitwa kabisa twakoreye igihugu tugira dusabe ministere mu byo bajejwe hari n'imico kama hafi bano batama kandi banategure kuko kwa abatama basaza babategure passion banategure mburubuga umuziki w'Uburundi umaziki ko benshi barabivuga mugabo umuziki yo hataba umuziki nta terambere rihaba kuko mu bikorwa rusange bihaba haba ariko harakogwa iki so muziki cyangwa muziki kandi hatari umuziki habari ntambara hari intambara nyene nta muziki wa masase kino gitu kicumva hano mu gihugu no muziki uvuye tugaruke mu artiste b'igihugu tugaruke bari kugaragaza ko amahoro ahari tugaruke mwijuru ni rimwe wumva yuko tuzonwa amata n'ubuki twiririmbira twishimye wumva ari iki kigaro wumva ari umupira w'amaguru wumva ari basket kana ko umupira w'amaguru uzanye papa utamu sinzi ko papa utamu amasata baravuga umupira w'amaguru kugira yuko nashika mwijuru atazovuga ne mwijuru uriyo no muziki yashika mwijuru shaka ntazovuga umupira tuzoririmba tunezerewe twinywera amata n'ubuki sinzi ko ari imizinga sinzi ko ari iki ariko muri rusangi ni jisho ni ubutumwa bwerekana ko umuziki indirimbo haba mwijuru no kwisi imbere y'Imana urakoreshwa Saidi Brazza sinza kudondagura amazina yabamwe bari bamaze iminsi bamuba hafi mu bikorwa bike ariko twibukanye kandi ko igihe akoze media tour wabigize nk'uruhara yari abenduwa na cyane cyane na hanabonetse na message zagiye zigaragara mu kiyago bagize ko cyangwa ngo tureke gushimira akiva mu Rwanda yashikiye Ngozi ashikiye Ngozi uno mugabo ntibamubonye amara iminsi ngaho aza guca ku mugabo yitwa Dani akina amafilme ari nawe ubona agenda arasuguma polepole Dani aravuga ati je twaraganire na Dani ibitari bike duheje ikiganiro hano avuga ati Aberinduwayo afise imodoka
arashobora kukudeplaza niwashika mu gisagara ca Bujumbura bikoroha. Saidi Brazza fata neza neza Rutemisi aza hano arabonana n'abandi batari bakena cyane cyane mu bakunzi b'umuziki w'Uburundi mugabo bari bamuzi. Ariko kandi yavuze ati dushobora kuza ngaha mu Burundi. Bise nkaho umengo ntiwaje. Reka dutegure media tour nivyo hari abamenyesha makuru utazi benshi ko mwakorana kiriya gihe bamwe baritavye Imana abandi baracyariho abandi barakukuruza. Abandi ndiwakora kino gikwa cyiza cyo kumutegura media tour na hano yarahaje. Bimaze kugenda ko niho mu nyuma bariko barategura neza neza kuzokorerwa ibikorwa bitandukanye harimo na album. Duciye gato neza neza ku butumwa bwanditswe na bijanye n'ivyo nyene nariko nakubwira Abel Ndwayo yashikirije ku rubuga rwiwe ari ubutumwa bwashikirijwe na Ngabo Leonce yavuga yuko urupfu ahishakiye Saidi alias Saidi Brazza savuga amazina yiwe yari yitwa ahishakiye Saidi hajya ni ahishakiye canke ni nahishakiye ahishakiye Saidi alias Saidi Brazza yanamusize mu rurimi rw'igifaransa avuga ati je viens te prendre sur plusieurs raisons le dessin de Saidi Brazza. Il y a à peine 200 semaines nous nous étions rencontrés et il me reconnaît comment il était en train de préparer la mémoire de Chancho Amis. Kandi gushanga hani baza kuri kurakumva. Ndakumva cyane. Kwandika igitabo bijanye n'ubuzima bwande. Bwa Chancho Amis. Tumvikana ko ashobora kuba yarafite inspiration kuri we mu byo yandika ndetse no mu ndirimbo yaririmba. Avuga ati et voilà qu'il nous quitte sans réaliser cette belle œuvre. Atashaka ko atuntu twamarira imbere hanyuma keje et son âme. Yumvikana ko yatuvuye umva ko yatuvuyemo atarashitsa kino gikorwa yaratanguye gukora. Je me joins à la famille, à l'amicale des musiciens du Burundi, à tous les mélomanes, à tous les mélomanes et les amis pour pleurer la disparition de son musicien patriote. Yumvikana ko akantu ka patriote yaza ko ashatse kumva cyangwa ariko aratumviza bashatse kumva ashatse kuvuga ukumva ko yari umurundi w'indani. Yumvikana ko yakunda igihugu cy'u Burundi ubona ko niyo kesha ariko aratangaza cyangwa ariko aravuga yavuga ko ari umu artiste wa karere. Kuba hanini kenshi mu ndirimbo zose yaririmba idarapo ry'igihugu cy'u Burundi ryaba riri inyuma agapira yambaye kaba kari idarapo ry'igihugu akaba n'umuntu kenshi atakunda gusiga hasi. Kode Saga sinzi nimba wonkundira tukumviriza gato amwe mu majambo yashikirije aherukira ngaho na cyane cyane tugaruka neza na neza atugire gute dukomeze na bimwe mu biriko biravugwa ijyanye no kubijyanye na rupfu wa Saidi Brazza mu kanya rero tugaruka. Murarangije gutora muratoreye u Burundi abanyu bazobuyobora murahereje gushinga ingingo. Unasikiliza DJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness Radio Station #1. Y'abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Abahiganiro hepfo no haruguru ibikiza bitalo. Please don't change your channel. Stay with Radio DJ Classic FM. We play good music. Saidi Brazza tukuramutse tunaguhe nikaze muri za PJ Classic FM. Nibwo bwa mbere nshitse ngaha ndashimye gose kuba mwanyakire mu bwami bwanyu nanje nk'abantu mutumire witeka muri iki gihe ngaha. Urakoze cyane ndaramukije abarundi n'abarundikazi bari mu ngaha mu Burundi. Ndaramukije abarundi n'abarundikazi bari mu makambi atandukanye kwisi yose. Ndaramukije abarundi baba mu makungu mu buzima butandukanye. Bariko bakurikirana Classic FM. PJ Classic FM. PJ Sound of Happiness. Nkababwira abafanzi banje ko nari bakumbuye nari maze imyaka myinshi ntahari ariko nkaba naje ndabifuriza amahoro menshi cyane kandi nkaba nashimye ko ngire banyakiriye abo twahuye nabo kuva ku Gasakana Nyonga kugeza uno munsi ngeze ngahi Bujumbura ndabifurije rero amahoro. Saidi Brazza yaramaze imisi mu biki? Muhanzi nkanje ndumuririmbye aguma atembera ibihugu bitandukanye. Nari nagiye Bruxelles muri 2009 ngiye hamwe na madame hanyuma hagifise umugore
muzungu yego mfise umugore ari Belgique Okay. Eva ndamuramukije nawe ndazi ko kurikirana ibikorwa byacu cyane ufitanye ibibondo cyane umwana umwe yitwa iwacu Noah okay kandi nawe ndamuramukije mu Kirundi amahoro cyane iwacu Noah ngaho muri Belgique okay ya hanyuma mvuyeyo ndaza nja mu Rwanda Kigali naho nyene ndafise bene wacu ndafise umuryango niko mfise umuryango muri Tanzania nkuko mfise umuryango muri Congo mfise umuryango muri Uganda okay muri make imiryango yacu yaratatanye muri East Africa ariyo mpamvu tugomba kuba bamwe kugira ngo bitworohere gusabana hagati yacu. SAIDI BRAZZA akiva hano yerekeje i Kigali mu Rwanda avuze ko atari umurundi ibyo nibaza ko byagukikira mu makuru atandukanye hano mu Burundi umuntu agisohoka abivanye n'ama interview umwe wese uko ashobora kuyakira ariko twako tuguma twibaza nk'abamenyesha makuru duhitamo kubaza abo vyega ababisobanije bakabisobanura ugishika Kigali koko SAIDI BRAZZA haraho yo bakishije ijambo ati je sindi umurundi ya ntibishoboka ahubwo urabizi amamedia avuga byinshi mu journaliste murashobora kuganira mu kuri kiganiro akakwica cyangwa ibindi vyiwe yishakiye ariko bitandukanye n'ukuri kw'ibintu kuko ari Burundi Chuduhu kuri kw'ivyabaye ukuri kwamye nuko naho nyene ndafise isano kuko ndafise isano nga mu Burundi ariko babwiye yuko ndumunyagihugu tu w'ibihugu byose uvuze ko ufise isano umuvyeyi umwe n'umurundi undi n'umunyarwanda abavyeyi amamuko y'abavyeyi ba SAIDI BRAZZA kugira ngo abariko baratwumviriza neza bazikumye SAIDI BRAZZA twakuze dukunda no muntu uyu bimeze gute ku bavyeyi y'abavyeyi banje urebye mama wanje yitwa DJ Ibrahim Saadi Kijanjaro no muganda kazi wacu ni ahantu bita Ilukaya mu bwoko bw'abantu bita abanyoro uwo ni mama wanje kandi ndamukenguka kuko yanyigishije gukunda igihugu akanyigisha gukunda Burundi no kuririmba ndamwifuriza ko iruko dashira ponje yari umunyabutare haje nyene hafi ya Nyaruteja na Ngozo no ko ari hafi ariko twavukire Ngozi rero navukiye Ngozi nkafise abavyeyi bava mu Rwanda no muri Uganda n'abandi bari dufana isano muri Tanzania n'abandi bari muri Congo byatumye niyumva yuko ndi umunyagihugu w'ibihugu byose ariko sino kwihakana Burundi cyangwa nihakane u Rwanda cyangwa ngo nihakane uwo ndiwe kuko jewe ndi umuririmbyi ndirimba amahoro n'urukundo kandi byo ndirimba namwe murabizi nimba nari itariki ya 1 mu Kakaro so kubera ko ntakunda Burundi kuko nifuriza abana batoya kubona Rwagasore Louis umwana w'umwami yakoze byiza byinshi urumva rero umuririmbyi arahura n'ama obstacle atandukanye ariko message yo yibandanya iza ari yo kwiyunga kwacu yo gusabana kwacu yo gusubira ku muco wacu wa kera wakaranga ibyo byose ni ibintu kenshi nkunda gutebaho cyane kunda kahise hambavu yaho uravuze ko abavyeyi uravye umuzo wabo usanga arabo mu bihugu u Rwanda na Uganda ariko turavye ubwanditsi bwa SAIDI BRAZZA mu ndirimbo zimwe usanga azi neza ibibanza canke imice myiza y'iratiro y'u Burundi ndetse na kahise ku Burundi byakuje mu gute kugira ngo kahise ku Burundi ugafate mu minwe ni wa mutima nyene nigishijwe n'abavyeyi banje mama wanje niwe yandeze wanje twari kumwe hafi ariko yaguma nyigisha gukunda igihugu akamwe ntukunda umuntu uzuzura kunda igihugu cawe hanyuma nuwashobora kugitera iteka uzogiteturure birashoboye kiriringe bon urevye neza umuziki warabandanyije kuko abana nigishije narakoze ishuri ry'umuziki Ngozi yitwa Rock Bujumbura ku Gasaka nashobora kuvuga n'abagenzi banje bari Belgique aho twaba barazana ivyuma byo gufasha ugwaruka kwiga music guitar na piano ubu nsanze babana bize muri Rock Bujumbura ku Gasaka ubu bameze neza bafise ama studio bafise ama camera professionnel bashobora gukora ibikorwa muri makeya oya ntitwateragiye ku butayi harabaye gutera intambwe idasanzwe ariko urumva ko ndahageze bacavuga ati mutama ko hageze Imana ishimwe twugurure kandi amarembo utuberure umuri utwereke kandi none abo bana ntiwabandanije ubashigikira réellement yego nyene maze gushikana twasohoye hunguka nabo baje harimo witwa Hatari Pro harimo na Simple Jizo twishira ko mukanya n'amashusho n'indirimbo nakoze n'ugugora kugira ngo ndaruvyure na ruduge rumve yuko ntabasize ko nanjye sinari norohebaho narindi ariko ko ngarutse ko twofashanya n'abaririmbyi bakiri yumva nkishika Ingozi ko haraheze imyaka myinshi nagomba kuja kureba abana banje afite umwana w'umukobwa yitwa Inarunyonga Maya ndabukumbuye cyane ndamukije unarangoza ahantu hari n'umwana wawe wibarutse cyane umwana wanje w'umukobwa afite imyaka 15 afite umwana mukuru yitwa Prince Kim kuri université nga Anya de Lumière afite na Noah urumva afite abana batatu n'umuvyeyi mu papa ariko muziki bavutse kuba mu muziki nkora nivyo mu ngora nagiye nkora navyo byarangora kurera abana mu hamwe nkaguma niruka ndondera kungena message ogera kuri ugasanga abana banje sinshobora kubegera
cyane kandi mu bantu bitangiye abandi kenshi nk'uwo wambaye kuri t-shirt yawe Che Guevara abantu bose kubera kudakunda gusa ko bo babaho bifuza ko abandi benshi bobaho neza baritanga bakajya ku rugamba rw'amahoro bakarondera inzira yotuma generation future baho neza hambavu yaho ni Saidi Brazza wabaye mu muziki kandi ufise generation yawe nyene wabona muri game ariko maze kuza hari amashusho mashasha wabonye niki cyagutangaje mubo mwari kumwe mu rugamba usanze nk'umwe yaricaye muri rusange iyo abantu benshi nasanze barateye imbere ndebye Farias tape yageze ko nkareba Lolilo ari Dubai abo ni generation yandi twakoranye nkareba Sadik Bangi nkareba Aziza na Maisha bari muri Etazi nibyo bakora nkareba Natasha twatanguranye kera bakaraoke yateye intambwe nziza nk'iyo muri makeya hari n'abandi bajene bavuye ingozi hari witwa Master Talent nabo nyene yaje avuye muri rock araza akora ibikorwa byiza cyane hari witwa 1K akora muri Bantu Boy Endo Mike kino gari muri Canada alright Endo Mike nawe ari mugwaruka nyene naguma shiramwe nguvu kugira ngo ndeko bavyuka hariho rero na Bowden yaracari muri music Bowden sinade ariko harimo abandi nka Kiriko sino mwibagira umwana w'ingozi na muhaye courage cyane kuko yakoze muri makeya il y a un pas qui est avancé nizera neza yuko ko duhari natwe tuzoterera kugira ngo composition zihinduke tuze turiyumvira ibintu bifise akamaro cyane ku gihugu ku muryango muri societe kurusha kuririmba abakobwa gusa Saidi imbere yuko twerekeza kuri Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness Radio Station number 1 Yes ko desaga nibaza ko ariko batwumviriza bamaze kumva amamuko ya Saidi Brazza na cyane mama wiwe n'umugandekazi hanyuma papa wiwe nawe munyarwanda kuva ngaye Butare ubita ihuye abandi yako umvise ko navuze ko afise abana barenze umwe umuzungukazi w'umubirigi bafitanye umwana umwe ariko umvise ko navuze ko neza na neza hari wundi mwana kuri Lumière wiwe nyene ariko hari nandi makuru mfise yo kwizera ko ashaka ko afite abana barenze babiri abana bane cyane ko amakuru nakuye kumwe mu bashoye ko bari muri hafi banamugwaje mu gihe atari bwitaba Imana okay ni Saidi Brazza yagaragaye mu ndirimbo zitandukanye ubona ko yapfuye afise imyaka 53 53 bwana Claude Saga abari imyaka ikiri mike byumvikana ko twari mukeneye ko byinshi yariko arategura album yariko arategura igitabo kuri Chancho Amisi ariko ni Saidi Brazza kandi yagaragaye ku ndirimbo nka yameza amenyo indirimbo yise buri kuke yagaragayemo Ednaki benshi muramuzi indirimbo yise nanje anayo turiko turumviriza indirimbo yabagendana ubumuga indirimbo ya yise twiganirire indirimbo yise iyisi mureba ndetse n'indirimbo kandi yise muvuga ayabandi n'izindi yasize hanze Claude Saga amakuru twahavuye dukesha neza na neza ngo twara amical de musicien yo ngaki ngozi Adelin nuko uno mugabo yitavye Imana wese wundi yitwa Saidi Brazza yahitanywe na asima kirundi kana ko ni ingwara ngo yaramaze imisi agendana ituma umuntu adahema neza umuntu agiye muri crise bigorana kabisa yaba navuga ko ariyo yamuhitanye abana bari barateye kwibaza ibindi byagenze uko mugabo tugaruke kandi bwana Claude Saga uno mugabo hari kandi hano nari nkeneye kumubona neza na neza shika hana gahabwa ikibanza kibereye haruhande yaho abakunzi b'umuziki w'u Burundi nivyo baramugaragarije urukundo eske abartiste bagenzi we bo baramugaragarije urukundo cyane abahoze bamufana abahoze bamukunda bamwakiriye gute nshimire cyane amasamirizi muri rusanzwe no kutaka bw'u Burundi ubona ko aho Abel Ndwawe wose yadodoye baramwugure baravuga bati ingo uri mu legend uri nararibonye mu muziki w'u Burundi udushikiriza ibitari bikero kino gihe dukuwemwo ku myaka 53 gusa ubona ko tutaramenya neza azohava afubwa ryari canke azohambwa
hano ku butaka bw'u Burundi cyane ni mu Rwanda cyane ni mu Bugande ibyo byose urumva n'ibintu tugiye kugira gute gukomeza gutoreza kugira ngo tubishikirize abakunzi bo muziki w'u Burundi na cyane cyane ko ari SAIDI BRAZZA bimwe mu byagiye bimuramuranga nuko indirimbo ziwe zagenda zishingira ku ubutumwa cyangwa kuvugira uburenganzira bw'ugwaruka ndetse n'abamama ndetse n'abantu bose mu gateka kiwe maze ugashobora kubona ko ari SAIDI BRAZZA ubwanditsi bwe bwaza bwuzuza uguhamagarira abantu kubahana no kubahiriza agateka kazina muntu byose bishingira ku iterambere ry'igihugu rero muri rusange ni SAIDI BRAZZA yarakwiye gufatwa n'inkingi idasanzwe mu muziki w'ubuntu ndetse n'inkingi idasanzwe mu bwanditsi bwagiye burayobora aba n'abandi mu kubaha no kubahiriza agateka kazina muntu ni umupatriote nk'uko Ngabore yose yabigarutse ko ha ruhande yaho ni numwe kandi mu bantu bafata ko bagarutse bavuga bati ndagarutse ndatashe kandi sinzosubira inyuma na cyane cyane ko kugira ngo mfashanye n'abandi bana mu muziki w'u Burundi kugira ngo tukomeze nkuko twahoze ubona ko hari indirimbo zimwe zimwe nivyo ntizagaje kuri YouTube mugabo harabazindungikiye inbox mu kanya gaheze tuzoshyikaho ku munsi wa mbere kumbure kugira ngo dusubire duzice kwijya nina ariko icyo mpamagarira abarundi bwana Claude Saga bafise uburyo nibarondere bano batama bakihari batumye dukunda umuziki baba bagwiza tunga nta mpamvu nimwe hari yo kumbwira ngo je na nujuje ikibanza kanaka kubera kanaka ari yaje kuririmba mu gihe ari haba papa urazi sinzi ko vyibuka uno mugabo hajya yitwa ndayize afise one people neza neza igikorera ngaha mu Gasenyi yari yatanguje band y'inararibonye mu muziki w'u Burundi urumva ico kintu cyari kintu gikomeye aravuga ati aba batama bakera je nguma ndababona bariko baratambuka n'amaguru harimo nabo nabonye hajya muri ville bwana Claude Saga bagiye mu bagira gute mu bagira amashanje y'amafaranga mu mafaranga ya kera ndetse nabandi gutyo nukuri turasavye ntidutegetse abo bantu bose afite ico bashoboye bagire gute nibafashe bano batama babahamagari bababaze kumbura biri kubagora kugira ngo cyo canke yiga yejo tuzatangura kubabara nakayagiye numwe yaririmbiye indirimbo umutama pakije nejeje ngahavuze ati nta nikinga afise kandi narakoze ni hatari tunya bana bari yabakunda umuziki hari benshi bari gutunga kubera nabakira inzira mu bijanye n'amakarawo none kino gihe jewe ndabona nta umengo ntacyo mazi na cyane cyane nibakora ibishoboka byose abo barwiza tunga abafise abahuriye n'umuziki mugabo hanini ndagaruka kuri amicale des musiciens du Burundi ndagaruka kuri coopérative des musiciens du Burundi ndagaruka no kuri ministère mu byo bajejwe harimo imico kama bano batama zino nararibonye nibazirondera ahantu hose ziri bazibaza ikibazo bafise kugira ngo bagire gute bababungabunge na cyane cyane no gufata uko nyene abantu boza baradukugwa nk'uko nyene bagenda nkaho umengo nibisanzwe bafate bababaze bano batama babayeho neza nimba aragakinga abagura bakabagurire nimba bafise ibibazo byo kwaho baba kuko bwana Claude Saga bafashe runini ndetse banafashe runini muri kahise mu muziki w'u Burundi umuntu SAIDI BRAZZA ararwaye nta intervention iyo bijya ryari joro gusa ijya ndwara yayigenda umuzo wa SAIDI BRAZZA tuza tumera nk'abacabagira kuko tuzogera turayigarukako ni SAIDI BRAZZA wabona ko yari yaje mu zindi strategies zitandukanye n'abandi ko ni SAIDI BRAZZA yatembereye ibisagara canke imwe mu migwa mikuru iri mu gihugu cy'u Burundi yagiye araganira n'abandi na cyane cyane muberekana nko bariko barakurira umuziki w'akarere Bujumbura yarahagendeye wagiye urabona ko yagenda aragira media tour Ngozi yarahagendeye yarahabaye ni SAIDI BRAZZA icyagiye kuntangaza mu gitondo cy'uno munsi ni SAIDI BRAZZA yanashitse mu ntara za Muyinga na Kirundo amwe izo ntara yabonanye n'uwitwa NJ uramuzi mu ndirimbo tujede nawe kino gihe ubuzima kabisa naramubonye ubuhere urabona yaratembereye mu ntara ya Kirundo arabona n'uno mugabo yitwa Mutama Rashidi Bwambarangwe baranagirana na konseri aho nyene Bwambarangwe urumva abo bose abashira mu mugwi baragize ivyo baganira ariko hamwe n'abandi bavuze ati kuri uyu mwanya nta mwanya wo kuganira ahubwo reka tuze kuraba uko bimeze dutegure tunumva ukuntu vyogenda kugira ngo umutama yaje nk'utwereka ko yarashonje gusubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi buba kurundi ruhome ruduza igihugu mwiterambere ry'umuziki ari jambo uwitwa Yan A yashikirije kuri status yiwe ndetse ukirasirikira ijya nini kinzi ko abisoma
ngo Saidi Brazza Imana imbabarire ngo upfuye ndagufitiye ideni ngo kandi masterende nawe umbabarire ni kuvuga iki narabonye igihe agiye gufata rutemekere yegeza mu gihugu ca Zambia asanzwe ari Saidi Brazza ari mu bari bamuherekeje nihaye ibibazo byinshi cyo no gusanga no mugabo yari yanamwitiye mu tuntu tumwetu ikintu cyo kwikawusha umuntu agihema uza kuvyicuza yamaze kugira gute kwitahira ibi bintu byuko ushobora kubona umuntu ababaye wewe uraye umeze neza sindiko navuga ngo ni byabaye ko nabandi ahubwo babere ikigwa kumva ko nimba mwene wa ababaye mufashe bigishoboka kuko bitagikunda nibizwa bigikundanye vuga ati je kabisa ujya muntu yaranjanye iyo namenya ndazi ko Saidi Brazza hari abatari bake ngaha yituye mugabo bagumya murabirarira kandi bifaranga bafise mafaranga bayafise akavuga ati hakono muhazi no 50000 harabaca babona ngo agiye muri ibintu wacakoresha ibintu bayafise mbere usanga namwe asabwa ko babitsa buri munsi bayarenze ikintu cyose ariko gasanga ntibamugiriye iki ntibamwumviye ugutakamba kwiba yamara hari ama message amwamwe wanashima ndetse agize gute usanga yaranakijyana akavuga ati ebana yaranyituye mugabo kano kanya ntacyo mfise kandi ugifise kumva ko ushobora kwicana n'abajene ngatatura inkoko ngaheza n'abajama inoti ibihumbi ijana ikigorora indakizibiri zikigorora mugabo umuntu azakubwira ati numva nemeze nabi ndayinzara gutora legend twakuze tugira gute tubaha ugize Imana kana kuramutsa ukumva ko ari iteka abwira abana ati ibintu byari bimeze neza yakoreye igihugu neza Saidi Brazza ukuri tubwizanye ukuri ibikorwa byose byamenyekanye kuri we yabikoreye ngaha ku butaka bw'u Burundi anatinda kubavuye hanagiye hanze y'igihugu nta bikorwa byo twasubiye ibikorwa bye byasubiye kugaragara agarutse kandi mu gihugu cy'u Burundi Saidi Brazza yariko no kwana giteramo n'uno mugabo Vishu Love ngaho mu ntara ya Ngozi masanganzira masanganza ya Kirundo muyinga Ngozi isinzi numva ko ni bimwe nariko ndavuga ko ari Saidi Brazza wabona yazanye izindi strategy zukwegera vya bibanza naho ranjamwe biracyameze nka vya bindi kuko urumva ko nk'iyo nkuru yaravuye ku masanganza ari kumwe na Vishu aja gukorera ibwambarangwe ubu yarafise mu vyo narose haro n'ama media n'ama tour concert yari karategurwa avuga ati dutakambe turabe ko tugorora umuziki ugwaruka gose rutwisangemwo dushoboye kubona urundi muyoboro w'umuziki abategura ibitera mu Bwana Claude Saga hari ukuntu bari gukora muri new generation cyane gusumba bano barije urazi nk'umuntu yeza gutegura concert akayita Saidi Brazza is back na Karolero aragarutse yari kuba ari Saidi Brazza is back akavuga ati ngaha mu gisagara ca Bujumbura hacorondera nka bajya batamanyene binararibonye bavuga ati reka tugire gute dukore mu kibanza kanaka ciyago ariko my friend hajya sinzi ikintu ino cooperative de Monsieur di Burundi yateguye n'ubu ndacyakiyumvirako ko bigenda kose kandi uravuze n'indi message wabonye ku muntu ko bigenda kose tuzogenda bukebuka ariko so tubabishika kuko uvuze Saidi Brazza is back aragarutse afite avuye yabaragarutse ngubu uvuze ati Saidi Brazza is back concert Cyengaruka cyunyibutsa ka ya ntuze bagira abana bagabo ariko barategura aba cooperative de Monsieur di Burundi bahaga awards vyerekana binaha n'agaciro aba legend y'umuziki w'u Burundi nabo nyene bogaragaza ivyumviro vyuzuye kandi nanone turakwiye kwenga duhere ku bayobozi bibisata bitandukanye amasosiyete atandukanye akabona agaciro k'umuziki kugira ngo ibi bintu biza biraba ugasanga umusitari agiye akenye umubona kwishusha atari nziza umubona kandi igihugu kimuzi ko itariki imwe y'ukwindwi ndirimbo yindi tangura kuvuzwa niyi ni buri kuki akoze yes nuko bisanzwe bimeze
reka tugire gutya twumviriza indirimbo twiganirira ya SAIDI BRAZZA tugaruka no kuyindi nkuru twabatigaruka hamwe n'ivyo dukomeze guhoza bwana Claude Saga umuryango w'abartiste ku butaka bw'u Burundi ndetse no mu karere muri rusangi hamwe n'umuryango w'amaraso wa SAIDI BRAZZA aho bari hose urabona ko hari ibinyamakuru bitandukanye biriko biramwandika ko amakuru hano mu karere duhereye hano wacu Rwanda Uganda ukaja Tanzania ndetse n'ahandi ugerageje guca ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye haguma hagaruka uno mugabo SAIDI BRAZZA atakibarizwa kwisi y'umunezero ndetse n'umubabaro ariko hamwe n'ivyo Imana igire gute imwakira mu bwami bwanyu isamira ry'Ipite Classic FM turahojeje muri rusangi abakunzi b'umuziki w'u Burundi mukanya dukomeze n'imitwe bateguriye